Mwiriwe mwaramutse bivanye n'umwese ahantu haherereye ahani kuri Top Info tugarutse kandi mu amakuru arimo kandi urugero ngo twabwiye tubabwira kuva aho habonekeye ingabo za M23 muri Uvira hare mu gitutu kinininya kijanye n'urugero mu itangazamakuru. Ubu naho rero tuje tubabwira panike mu Rwanda hari ubwoba bwinshi cyane, ariko kandi mu gihe hari ubwoba bwinshi cyane hari ibitero bidasobanutse biriko biravugwa vya FDLR. Iyi FDLR kiravugwa ku butaka bw'u Rwanda kiri kiraharasa. Iyi FDLR bikabukiraga ibitero kuri M23 muri Congo. Iyi FDLR kiravugwa kiri kirakirwa mu Burundi, mu gihugu cy'u Burundi. Ibi rero bisigura iki bino bintu bya FDLR? Iyi panike yo mu Rwanda isigura iki? Ibitero bya FDLR mu gihe haratangiye kuvuga igitutu ku gihugu cy'u Rwanda. FDLR cibyuka bisigura iki? Musisanzwe turaguhaye mwiriwe, turamukiriza abakozi bacu ducakambure kuri ano makuru tugiye kuvuga nabo. Yes, amahoro y'Imana akomeze kubana n'abakunzi biki gitangazamakuru. Reka tubahe ikaze muze tuganire kuri iyi point itangazamakuru yavuze, ngira ngo mwayumvise aho yagarutse ku ijambo FDLR. Ndabibutse ko FDLR bigize kuba abastar, yego, kubera ko bari mu bantu batunze u Rwanda imyaka irenga 30. Yego, kubera akajambo genocide babahamishije. Ni kubona akajambo babemeje karebo bakoze genocide. Donc umba bagize kwa abastar. Rero mu magingo aya kuba rino zina rigarutse kandi kuba kuvugangwa aha n'ahandi hariho impamvu nyinshi nshobora kuba novuga kubwizi propaganda ziko zikorwa n'abanyarwanda bien sûr hamwe n'abarundi batandukanye. Yego, mumba barengigwe ku nk'umugi w'igisahira kubera ko gitangazamakuru nabonye bakoresha umwanya waburiye ntabwo bakongera uwundi. Ihangane gatonya sindaguciriyemo, ariko iri jambo FDLR ku batarizi bisigura iki? Bavuze FDLR twumve yuko ari umuhari ugwanya leta y'u Rwanda. Iki ni cyambere. Uwo muhari rero ugwiriyemwo abahoze ari abasirikare ku ntwaro cyangwa kuri leta ya president nyakwigendera Habyarimana Juvenal. Rero uyu muhari bantu b'Imana nimba hari umuhari kwisi wagize ibyago n'amakuba, c'est bel et bien FDLR. Nukuvuga mu Rwanda umuntu wese avuze ikintu gitandukanye n'ibyo leta yawe yifuza, umuntu bamwituma FDLR. Nandi majambo FDLR byabaye igitutsi. Ya mu Rwanda nukuvuga umuntu akeneye kukwicisha akwagiriza kuri mu FDLR aho ubugiye. Rero FDLR mu Rwanda ni igitutsi, ndo sino mu Rwanda gusa no mu bihugu byinshi by'abazungu FDLR ni igitutsi kimwe kibi cyane gose. FDLR rero mu gihe yirutswe ko imyaka n'imyaka, mbese nibaza ko FDLR abantu bagwanye na Kagame. Kagame n'umusaza no munsi uravye nabo menye nta muda cyo kuvuga aba FDLR bumve ngo nabantu bangana na Kagame na ma generation yo namusumba. No munsi ko basiye kuvyurwa bavuga ko bagavye ibitero ku Rwanda, bavuga ko bagavye ibitero kuri M23 muri Congo, bavuga ko ariko araza mu Burundi kudurumanya umutekano. Bishatse kuvuga iki? Reka ndabivuge mu majambo make kumbure. Impamvu abanyarwanda batandukanye basuye kuvuga cyane iri jambo FDLR. Icambere nuko niki gitutu cyari kimaze imisi kibariko bariko bategwa na Amerika. Yego, nubwo gushika magingo yanje ntemera ko ari gitutu donc kiri original n'umukino. Ashobora kuba ari scenario. Mugabo iyo scenario rero niri kiratuma ibitangazamakuru bishije mu Rwanda, abategetsi benshi mu Rwanda bagarukanye mu kanwa cyane ijambo FDLR. Yego, igitero cyabaye ku Rwanda ku munsi ni kwigenekerezo rya 17 mu ijoro. Bamwe n'abandi bavuga bati ashobora kuba ari abasoda bujya yahoze ari chef d'état major wa Rwanda kuva muri 1994 gushika 2001. Izina ryiwe yitwa Nyamwasa. Yes, Faustin Nyamwasa. Ya nimba nihenze. Abandi bakavuga bati oya ahubwo ni aba FDLR. Ibi ni abanyarwanda babivuze ubwabo. Mugabo bumve ngo nta gitangazamakuru international cigeze kivuga ivyiki igitero. Ubwo baramaze kubona yuko ari umukino Kagame yakinye kugira ngo
araba ingene aguma yigaragura muri Kongo no mu bindi bihugu bitandukanye bivuga ngo yuko FDLR yoba iriko irajamo. So kuri ubu rero bakomeje kuvuga cyane yuko FDLR ngo bahunganye n'impunzi z'abakongomani ngo ikomprime meme n'aba wazalendo ngo baje bahunganye n'aba ba FDLR. Kuri ubu ho ikindi kinatangaje kinateye n'isoni nuko hariho n'abarundi bariko bemeza ko FDLR yahungiye mu Burundi. Mbere bakavuga ko leta y'u Burundi yaciye basasira indava ibaha ku ubura n'uburamuko ngo muri Kamwaro. Ngo wanashaka aho n'abene gihugu benshi ngo bari Mwaro bariko bidoga ngo babamariye imbwa. Ngo bazijya abandi nabo ngo bazitwara ku bushake ngo bakazigura amafaranga menshi. Ibi rero nurukoza soni cyambe no vuga ni nagasuzugura ko basuzugura leta yacu. Ariko rero bigamije iki? Aya majambo agamije ikintu gihambaye cyane gose ntoreka no kuvuga ko kinateye n'ubwo. Mwarumvise ko leta ya Kagame bavuga ko bari muri Kongo guharanira ubwigenge bw'abantu bakoresha imigi kinyarwanda bafashwe nabi muri Kongo. Mu nyuma barongera ko ati turiko duharanira ubwigenge cyangwa se uburenganzira bw'abanyamurenge kubera yuko bariko barafatwa nabi hajya ku butaka bwa Kongo. So Kagame yarabonye ko abanyamurenge benshi bamaze guhinyura amayeri yiwe n'amanyanga yiwe yuko yitwaza community yabo y'abanyamurenge kugira ngo ashobore kubandanya ubutare bwa Kongo ndetse no gushaka ku nambu ziyo. Ibi rero kabona yuko bitagifise ingufu. Hamaze iminsi havugangwa cyane yuko igisirikare cy'u Burundi kiriko kirakora genocide kikorera abanyamurenge. Ibi byaravuzwe harakozwe na manifestation. Tumaze iminsi umenga haragahengwe amajambo nkaya atakiriko aravugwa. Motife inyeshamba z'u Rwanda ziri muri Uvira. Niyo motife ubu ntibiko biravuganga. Mugabo uyu mugambi uko Kagame yateguye genocide cyangwa ndabite massacre kuri communauté banyamurenge ntabwo wigeze uhagarara kubera ko ijya massacre ni yaba Kagame azoyibyaza umusaruro en triple. Sivyo mu buryo butatu. Umusaruro mbere azobyaza mu nubu Kagame ndagomba mvuge kano kantu. Le fait que bari ko bavuga ko uburundi bwakiriye FDLR. Please abarundi tugabe kandi tugabe namwe banyamurenge mwicunge et surtout abanyamurenge muri mu Burundi. Barashobora kumasakra abanyamurenge bari mu Burundi bagaca bavyagiriza ko byakozwe naba bari ko babona ba FDLR bahawe icumbi na leta y'u Burundi. Ibi birashoboka probablement birashoboka ko bashobora gukora massacre kugira bavuge ngo noneho za FDLR bahindaro mu gihugu cyawo zirakoze ibara. Iki kirashoboka kandi nkamwe bo bikora. Kagame kuri wazibagize success azobagize réussite idasanzwe kubera ko azobaronse impamvu imutuma igisirikare ciwe M23 kiguma ku butaka bwa Kongo. None nkamwe byo kugwa mu Burundi yo massacre ikaba ku banyamurenge sibyo tubifurije. Ni bandi bazoba babikoze ko mu Burundi tuzi uwo mutima ntawo dufise abarundi kandi hari byo bokora ni bandi bazoba babikoze. Ubwo uwo buzi abakoze massacre ya mbere kwa Nyamurenge mu Gatumba c'est bel bien RDF niyo yayiteguye. Nabagiye gukora ubwicanyi mu Imurenge ni Kagame yabiteguye hariya muri za Fizi. Yes muri za Minembe ni Kagame yabiteguye abikoresha Red Tabara. Birazwi neza yuko Kagame afise amayirema ngahe Bujumbura. Birazwi nawe yirubwe barabyivugira. Memema n'abarutabara barahari. Aba nibo bashobora gukoreshwa uyu mugambi ugayitse. Aba nibo bikora. Niyo mpamvu navuze nti abarundi tutagavye tube maso n'abanyamurenge ubwabo baticunze Kagame ashobora kubagirira nabi kandi ubwo natwe azoba
atugiriye nabi kuko mu masakire nk'iyo niyaba ubwo igihugu cacu kizoba gisubiye mu bihugu bitarimwo umutekano kandi umva na Kagame ibisabo vyiwe bizoba biriko nuko bizoca vyemerwa kwazo cavuga ati bari bariko bica abanyamurenge mu Burundi ndasabye uburenganzira jewe nigire mu Burundi ndabironderere bajya ba FDLR ibi rero iyi niyo plan ihari iyi niyo mpamvu hariko avuga ngo yuko FDLR mu Burundi nta yindi mpamvu nimwe niyo mpamvu ko bavuga ko FDLR leta y'u Burundi yimuse muri Kongo igeze mu Burundi iyi niyo plan ihari bakeneye ingene bashobora kwinjiza igisoda cyabo mu Burundi donc bashira Burundi muri zone rouge berekane ko tamahoro dufise batwongera ibihano kuvyo sanzwe turiko badusubi nukuvuga bonge kuducira umukenge iyi niyo plan Kagame afise ku Burundi kuko yarabonye yuko izindi karata zose yakinye zaranse niyo muri Kongo kidiplomasiya yanse nta wuzi mugabo nimba atakantu barimwo na Trump gusa ntitwovunira akagohe abanyamurenge ari mu Burundi gusa nawe muri Kongo nabo twabavunira akagohe na cyane twisunze ko M23 muri Uvira yanse kuvayo yavuyeyo ku buryo bw'amatangazo twarabonye ko ari n'amatangazo amakuru amwe bahamagaye kugira ngo atangaze ayo makuru nitwa tuyavugira hano yarafashe amafoto aratangaza ayo makuru kwemeza yuko yavuye ariko ntigeze ivayo biravugwa ko yirirwayo bambaye impuzu zisanzwe ibigwanisho barafise mu mihana y'abantu ufameme n'abapolisi babo barahari baziza ngo abapolisi urumva rero kuva muri Uvira ntibarahabwa ubwo bo ntibahava bakora masakre ikitirwa igihugu ca Kongo bakaronka iyindi mpamvu kandi yo kuguma bahabaye ubundi na leta ya Kongo kuzana FARDC haje na wazalendo ndabona ko nabo bazoba baguye mu mutego bwabo magingo izinyeshamba zikiri haje kuko wazalendo ushobora kuza haja canke FARDC izinyeshamba zigaca zikora amadega zonye n'ubwazo zigakora masakre zikica abantu zigaca zivuga tuti ntitwababwiye tivyabaye ni wazalendo ndabikoze canke ni FARDC canke n'abasirikare b'u Burundi ibi rero nukubibera ko magabo akubera ko birimwo imitego myinshi cyane gose zinyeshamba ziko zigerageza ukuntu ziguma ziri ku butaka bwa Kongo zivyemerewe n'amategeko ndetse n'amakungu rero niyo mpamvu gusakrifiya abanyamurenge ntacyo bizobatwara gusakrifiya abakongomani byo nibyo bama bakoze kugira gusa bikunde bashike ku ntego yabo ego bakunzi bacu mukomeza kudukurikirana rekane tubishisha amajambo amasaha ari karatujyana ko dukoresha umwanya tuba twatekanije tubibutse kugira subscribe musharinga no makuru kugira ngo komeze gushika kuri benshi bashoboka mu numero yo kugira ngo tuburire hirya no hino abantu kandi tubwize kurinda umutekano musesanguzi harakandi kajambo office wovuga mu mbere kugira ngo turangize mu kurangiza nakagohe ngomba kuvunira abarundi mu byukuri twumvise nginyesha amazungana zivuye muri Uvira abarundi benshi baratamba bandi barara mu bubare mugabo pay attention ndabibutse yuko ingwanyi y'ukuri itegura intambara mu mahoro akagahengwa rero dufise twitaze kuko umwansi ntaho yagiye aracari hahandi ikindi nobwira abanyarwanda nabonye n'ubwabo bagabe nimba Kagame na Trump atabindi bintu barimwo je répète nimba Kagame na Trump atandi mikenyuro barimwo Kigali Mugabe kabisa kuko kari nyuma karahinde ego nshuti bakunzi ngo akaryoshe ndigahora mu itama amasaha yatujyanye umwanya wagenewe kino kiganiro warangiye reka rero tubifurize kugubwa neza tunabasezera mugira amahoro mugira aho mubahwe ciao